Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 25:15 haravuga ngo umwe amuha italanto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Dusangira ijambo rivuga ngo Imana itugabira iravye ivyo dushoboye. Yesu abacira umugani ababwira ati habaye umuntu yagiye mu mahanga, hanyuma asigira abantu biwe ivyo atunze. Umwe amuha italanto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora. Ariko arababwira ngo ninagaruka nzoza kuraba inyungu. Aca aragenda mu mahanga. Amaze kugenda, uwagabiwe italanto 5 aragenda arazicuruza yunguka izindi 5. Uwa 2 abigenza uko nyene yunguka izindi 2, ariko umwe w'imwe aragenda arayizika. Igihe kigeze arava mu mahanga, arababwira ati ni mu inyungu y'ivyo mwungutse. Umwe wa 5 araza amuha zimwe 5 ziwe, ariko azana n'izindi 5 yungutse. N'uwa 2 aramuha zimwe 2 ziwe, azana n'izindi 2 yungutse. Ariko umwe w'imwe aragenda azukurura ya yindi 1 iyo yayihambye, aramubwira ngo ndazi kuri umuntu ahambara, nico gituma nagiye kuzika iyi talanto. Amuzanira ya yindi 1 nyene uko yakayimuhaye. Bene data, hariho ingabire zashyizwe muri twebwe. Mbega wowe uri kurazicuruza? Erega kuzicuruza ni ukuzikoresha neza, ukazikoresha kugira ngo abandi bamererwe neza. Burya ivy'Imana yashize muri twebwe si twebwe bigirira ikimazi ahanini, biragirira ikimazi abandi. Utari kurakoresha neza ingabire wahawe, abandi uri kurabagirira nabi. Yesu amaze kuduzwa mu ijuru, yasize bamwe ari ntumwa, abandi abagira abavugishwa, abandi abigisha, abapastori, abavuga butumwa. Ivyo byose yabigize uko kugira ngo abera batungane rwose, bashobore gukora ibikorwa vy'Imana, hanyuma umubiri wa Kristo ubandanye kwaguka. Kandi Yesu yaravuze ngo azogaruka kutujana. Burya niyaza kutujana, tuzoba tugiye guhemberwa ibikorwa twakoze dukoresheje nyene ubutunzi Imana yashize muri twebwe, arizo ngabire Imana yashize muri twebwe. None hazozira kukujana, ubona uzohemberwa iki? Uyu munsi uri kurakora iki? Kuko ivyo turiko turakora uyu munsi nivyo tuzohemberwa nitwashika mu ijuru. Kandi nizo zangabire Imana yashize muri twebwe. Si ivyo gusa, na mpwemu yera twaramuhawe, kandi na mpwemu yera hari izindi ngabire nawe nyene aduha. Mbega izo ngabire uri kurazikoresha? Zikoreshe kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Wa wundi w'imwe yayizika yabaye umunebwe nubwo yari karisigura. Mwene data ukabura umunebwe, nagira ndakubwira ko utazoraga ubwami bwo mu ijuru, ahubwo uzotererwa mu muriro utazima nk'uko yanyegeje italanto yiwe vyagenze. Nuko rero abafise ingabire 2, 3, 4, 5 muzikoresha uko mwazihawe. Burya Imana yakugabiye iravye neza, irakuzi, iragusobanukiwe, irazi ibyo ushoboye. Bikoreshe neza rero, ni ku neza yawe, ariko cyane cyane n'abandi no kugira ngo bamererwe neza, cyane cyane umubiri wa Kristo kugira ngo ushobore kwaguka. Nuko Yesu abahezagira.